Hello guys, bakunzi ba Brown Kingdom TV. Ni kuri micro za Brown Kingdom TV ni wa musore wa musanzwe mukunda H Silver. Umwe musanzwe umenyereye kuri micro za sport kuno munsi yagarutse mu kiganiro Brown Talent Show. Twagiye mu buzima busanzwe bw'umustar musanzwe umenyereye kuri social media Madesa. Madesa umwe musanzwe umenyereye abica bigacika bikora ibintu bikemezwa. Asanzwe bamukanyosha kujya gatatu aho benshi musanzwe muzi nka King Star. Twaje kumugendera tumubaze vyinshi mu buzima bwiwe. Tumaze vyinshi ko yakuze, tumaze vyinshi ko ategura kazoza, vyinshi ko ategura ubuzima bwe bw'umuziki. Reka tugende maze mugumiza amaso kuri Brown Kingdom TV, amatwi kuri jewe, eka vyose be kuri Brown Kingdom TV. Ntubagire ko share, subscribe, like, comment kuri studio za Brown Kingdom TV. Madesa amakuru yawe isawa. Hama ni Brown Kingdom TV yakugendeye, mbega ko tubona uje wiruka uvuye kwiba cyangwa uvuye gukora iki? Nabisi kuko ahantu hari abantu mamuri ko mutari ko mafisi inyungu ziwabo. Uko abantu si beza, abantu bifuza ko ubabara ufugo batwenga umuruka n'amagunira. Bibaye gose mama nzoduga gusa niko bimeze na sansira marira umunyurura kwega unika kwega cyashagenza ubuzima buratsunguruka kuta kutera mu kirego misungruka nishanze kwisangara gakinda munyururu kwega intunika kwega acashagisa muri ne na wapiga bagsi cyashake desa mwana kiyaga nabana bake ngo tumeteje nafise impano tu nzokwama nkomeza basi jewe ni jewe uri anuri ivyo mwasi vy'abandi babona Ego uvuze ngo jewe ni jewe uriya nuriya, mbega twomenya gute ko wari wewe uriya ruriya? Ni gikico twereka neza cyangwa kikatumenyesha neza nk'abakunzi ba Brown Kingdom TV basanzwe bagukurikirana, bomenya gute ko wewe ari wewe uriya kaburiya batabwiwe nawe wenyene? Shewe chese nagetse mu buzima nuko ntiyiba atamuntu ngira nabi, ariko amatwa dusumira twumva ngo ku munsi weje wari vya telefone vyo bari vyo anabisi nuko bameze abakene gucafuza isina ry'umuntu kire bari cafuze gusa bashaka umuntu abe hababaye nk'ikiragi atanavuga. Hama mu bakunzi basanzwe bagukurikirana twarumvise bavuga ngo Madesa mu kangaratete, rero twaye tuje ngo tubace kubatohoreza inkuru y'ukuri, inkuru itateye amazi, inkuru iryohoye. Utubwire neza igituma bavuga kuri mu kangaratete, abandi bavuga yuko wewe burengana, mbega wo burengana canke nti wo burengana? Shewe nuko nta nabi naje gukora ngaha kwisi ukobera murabana n'umuntu ubuzikira mu mutima yawe wonigeje nakugete aba umuntu arakwa nkata kintu mupfa uba wibere umugambi wawe nkuko wewe ufise microphone kagira ntabakwiyumvira muko ntaco. None Madesa ko numvise ngo hari umuziki uri kurakubita, mbega uri kukubitira he? Tuwitege gute? Uzobukubita canke nawo uzoba ari umuziki uciye hasi cyane? Ane kadacenderekane abafandi sinkine kwamara amasa basi ndabereke uko hari ibintu abantu beshi bibazabaza mini desha shashike Madesa umwana kiyaga n'abana bakeye inuma apana tsana matsi ntungano bazanira ibintu ngo kunuko ndi numa irakaka. Yes, nkuko bitubwiye ngo uri numa, wo ducishiriza ko neza twumva ko uri numa, ko tuzi ko inuma ara agakoko kamahoro abantu bakabonye ni kigereranyo c'amahoro. Sinzi ko nawe woshobora kutwereka neza amahoro yawe kuko umuntu avuze ngo ni numa abagomvye kutwereka ko umunyamahoro. Wo twereka neza ubunyamahoro bwaho buherereye. Inuma gisigura umva inuma uzoyirabe basa ntibihagaze, umva ibishaka ntibikeneye ama ugwanko basi bikeneye amahoro uko je n'umwana w'Evariste man. Evariste apana nini ndashigikiwe ndiko n'ugwego apana ngo bajye bahorege se numatse ntungano ngo ni babifese ngo bana raba ahantu baho umwanya ubuzima ni mubo ushobora reka sharegra cumanemera mutima wagoma nk'ubutere na beat ndavyumva mutima ro comedy agomba avuga ati peti nawe babaye kubita beat imwe turabicese yawe ukibage batavyumviye acha shake. Urumva mutima ro comedy ni yagutumye ngo kubite beat cyangwa ni yakujanye ngo kubite beat? Oya tunubuzima ni life nusa mu buzima baswere batakwambia pata franga onetera yako. Hama nkuko navyumvise kenshi ngukurikiranye ku social media narumvise bavuga ngo uri mukuru wa kirikou, mbega vy'ukuri ni kirikou batumye uja mu muziki canke niwe ubwawe wavutse uri umunyamuziki? Je wago narayikoranye impano imusa nafikinzemo neza sinivye abantu beshi bo bifutse ko no babara muko ubwi wanje narakomeze nakomba mwisho ndekwana atashakenza reka shakenza raba bandi bana baravyuka ivyayi sasa kumugoba twe nago tuvyuka mu gatondo duhiga tukabura dufise impano amete turarira
tukihoza ubuzima bwo muri Afrika urarira ukihoza niko bimeze acha shabmed hama Madesa ndakuravye ndabona utekeye amagunira vy'ukuri woba ugiye kwisonzesha canke ugiye kwigaya nkuko tusanzwe tubizi muri Bibiliya babigenza iyo bagomba kwigaya bafise ikintu bagomba gusaba Imana ko mbona ufise amagunira nkabona watekeye n'impuzu mbega ubuvuye no kwiba je simvuye kwiba kimusa nabisi kubera je nta kintu ufise base kuri nose bambonera hafi naci nkabonera hafi kimusa jewe siniba nimbara boss banyumva umuntu agomvye jewe ntiherera akabwa ati peti yangu nawe kora ivyi wawe kora gukobera udakotse ntajya aha nuko mu boss wanje twabanye imyaka 4 kandi arantahura kimwe usaratse ubuzima urashobora kugenda ahantu hehe na hebika mukagaruka ahantu ubuze umutima w'umuntu